Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristo, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristo, nitugire Kristo. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibliya mu gitabo c'amazaburi, tugeze ku izaburi ijana-na-15, duhera ku karongo ka mbere kugeza ku ka 18. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Imana niyo ikwiye kuninahazwa, ntabe ari twebwe Mukama, ntabe ari twebwe, ariko ribe izina ryawe uha ubuninahazwa kubw'ubuntu bwawe, kubw'ukuri kwawe. Ni kuki amakungu yovuga ati none Imana yabo iri hehe? Ariko Imana yacu iri mw'ijuru, igakora ico ishaka cose. Ibigirwamana byabo n'ifeza n'izahabu byahinguwe n'iminwe y'abantu. Bifise umunwa ariko ntibivuga, bifise amaso ariko ntibibona, bifise amatwi ariko ntibyumva, bifise izuru ariko ntibimotegwa, bifise iminwa ariko ntaco bikorakora, bifise amaguru ariko ntibigendagenda, umuhogo wabyo ntusohora ijwi. Ababihingura bazomera nkabyo, hamwe n'abo bose babyishimira. Weho Israeli, izigira Umukama, niwe mutabazi wabo, niwe nkinzo yabo. Muryango wa Aroni, izigire Umukama, niwe mutabazi wabo, niwe nkinzo yabo. Mwebwe mwubaha Umukama, izigira Umukama, niwe mutabazi wabo, niwe nkinzo yabo. Umukama yaratwibutse, azohezagira umuryango w'Isirayeli, azohezagira umuryango wa Aroni. Azohezagira abubaha Umukama, baba abato baba abakuze. Ese Umukama yobarondera, mwebwe n'abahungu banyu, nimuhezagirwe n'Umukama we yaremye ijuru n'isi. Ijuru ni ijuru ry'Umukama, isi nayo yayihaye bene Adamu. Abapfuye ntibahayagiza Umukama, eka n'abo bose bahereye mu kuzimu. Tweho rero niduhezagira Umukama kuva ubu no mu myaka yose. Aleluya, amen. Aleluya, aleluya, amen, amen, amen. Abana b'Imana, tugeze ku izaburi ijana-na-15. Iri jambo ry'umutwe rivuga ngo Imana niyo ikwiye kuninahazwa. Imana niyo ikwiye kuninahazwa. Akarongo ka mbere kakavuga ngo ntabe ari twebwe Mukama, ntabe ari twebwe, ariko ribe izina ryawe uha ubuninahazwa kubw'ubuntu bwawe, kubw'ukuri kwawe. Ngo ntabe ari twebwe bantu b'Imana mw'isi, kuba abantu benshi turininahaza, tukishira hejuru. Abantu benshi bishira hejuru y'Imana, bakerekana yuko bakomeye, bakumva ko atamana ihari yobarusha ubwenge bwabo bwo mu mutwe. Abantu mbese izaburi tubandanije kuyikurikirana, turaza kubisigukirwa aho tuza gusanga bica bifatana naho ngaha. Rero ntaba ari twebwe tuninahazwa, ntaba ari twebwe twininahaza, ahubwo izina ry'Imana rikomeze rihabwe icyubahiro, kandi Imana ikomeze yereke abantu ko twese turi munsi y'ibirenge by'Imana. Ata muntu n'umwe na Satani yabigerageze bikamunanira, akaba murabona ubwo yapfuye.
kabiri hakavuga ngo ni kuki amakungu yovuga ati none imana yabo iri hehe, ngo ni kuki amakungu yovuga ngo none imana yabo iri hehe. Icyo gihe bavuga ati imana amakungu avuga ati imana yabo iri hehe kubera ibiha abanyisirayeli bari barimo. Ariko uyu munsi ni twebwe, wowe urashobora kuba wizera kandi ntushobora, wowe urizera kuko mw'iyi si hariho abantu twizera by'ukuri. Twebwe turizera, wowe urizera. Mugabe ibyago byagushikira, ingorane zagushikira, abandi bibereye mu byaha mw'isi baryohewe n'iby'isi bakavuga ngo none imana nayo yabiri hehe. Hari nanje igihe usanga niko mvugana n'abantu kuva ngo none ngo kuvuga ko umukirisu ibyo byagushikiye gute, canke kubera iki uriko uravuga ko ugwaye kandi uvuga ko usenga bigaca ugacukira. Ariko bana b'Imana, kuba umukristo, kuba umurokore, ibigeragezo birakubako, mugabo ukire kuba wowe wizigiye Imana wibereye muri Yesu Kristo. Gatatu, ariko imana yacu iri mw'ijuru igakora ico ishaka cose. Haleluya, amen. Arishuye ati ariko imana yacu iri mw'ijuru igakora ico ishaka cose. Umuntu rero yibabura yareka akabona kumenga niwe ariko arategeka isi. Murabizi bana b'Imana ko ngaha mw'isi ata muntu abise imyaka 105. Ego. Kane, ibigirwamana byabo ni ifeza n'inzahabu byahinguwe n'iminwe y'abantu. Ngo ibigirwamana byabo mw'iyi si abantu benshi bishimiye ibigirwamana byabo, bishimiye ibigirwamana ngo byahinguwe n'amaboko y'abana b'abantu. Barabitubwira ifeza n'inzahabu byahinguwe n'iminwe y'abana. Inzahabu murazi hariho amasitati baba barahinguye mu nzahabu. Rero bana b'Imana, hariho abantu baba bavuga ati no muri Gatolika bafise amasitati bafise iki. No, utandukanye ko nyimba bari bafise ikigirwamana kitwa Ashera, ntabwo iyo Ashera mw'ijuru nta mumarayika turumva ariyo yitwa Ashera, canke nta mweranda turumva aya mateka y'iki kigirwamana cyabo ngo tuvuge ati koko bafise sitati y'umweranda ari mw'ijuru. No, mugabo twebwe Yozefu yabaye mw'isarera Yezu aba mw'isi baramubona, yabaye mw'isi kandi Yozefu arasabira abantu. Bikira Mariya wacu aravuga niki beshi, murazi ko ava no mw'ijuru akaza agatemberera abana bo mw'isi akatuganiriza, akaduha ubutumwa tujana kuri bagenzi bacu. Rero isitati ya Bikira Mariya twebwe turayikora nk'isitati nk'uko na jewe zipora umuntu yonkunda akavuga ati reka nikorere isitati isana, canke umwana wanje akavuga ati reka nze ndibuka mama. Mugabo bidasigura ko niyakora isitati yanje umwana wanje niyo kuraba canke se abana abuzukuruza bazoza ngo uyu yari nyogokuru, uyu yari nyogokuru. Mugabo si kuvuga ngo bagiye gukubita ibipfukamiro ngo wewe sitati ngo ya nyogokuru naka ngo wari ngo ni wowe woduha amazi, ni wowe woduha imvura. No, ni ukwibuka ko nakuru wiwe yasuku, harabaye sogokuru wacu yasuku, ariko si sitati basenga. Ibi sitati byo bavuga canke izimana zo mw'ifeza kimwe, ifeza n'amahera, ibigirwamana byabo n'amahera. Murazi ko keri wacu mu Burundi canke muri Afrika kugira udafise ibijumu ufise ibiharage yarazana mukanyuranya. Amahera twayazaniwe n'abazungu aribo bakwiza ibintu by'amafaranga mw'isi. Ariko mu Burundi kera bari babayeho basogokuru na banyogokuru bazi ngene bacuruza baguranana impene. Waba ufise ingurube bakaguha impene, canke ukazanira impene umuntu kugira guhigunira ry'ibiharage, ibintu nk'ibyo. Rero avuga ati rero bajya abantu bo mw'isi bo bishimiye amafaranga, bishimiye n'inzahabu canke bishimiye kwanza reka tuze hano twumve ibikurikira.
gatanu havuga ngo bifise dusubire kuri kane ibigirwamana byabo ni ifeza n'inzahabu byahinguwe n'iminwe y'abantu. Kuri gatanu rero bifise umunwa ariko ntibivuga, birafise umunwa ariko ntibivuga. Twibukanya ko ibi bigirwamana byabo bifise iminwa ntibivuge, murazi ko hariho bya bisitati bitandukanye twama tubona no mu masoko no mu mashengero atandukanye, mugabo ajya amashengero ya gishitani, ajya amasengero ya gishitani, ajya amasengero haba mu bafrimaso, mu mashengero y'abafrimaso y'abaruminati, ibisitati byabo kuko nta sitati ya Yezu bafise, mugabo twebwe nyimba tuyifise Yezu wacu aravuga n'ibitangaza bigakoreka. Bikira Mariya wacu arava mw'ijuru akaza n'ibitangaza bigakoreka. Bafise amaso ariko ntibibona, ngo birafise amaso ariko ntibibona, bifise amatwi ariko ntibyumva, bifise izuru ariko ntibibomoterwa. Mwibuke Beri ya Nabukondonozori ko byari byagenze, kandi Beri nta marayika twumvise yitwa Beri, nta mweranda twumvise yitwa Beri ngo avuge ati nariko ndagereranya umweranda ari mw'ijuru niwe nazanye mu nzu yanje. Oya, bifise iminwe ariko ntaco bikorakora, bifise amaguru ariko ntibigendagenda, umuhogo wabyo ntusohorijwe. Birafise iminwe ntibikorakora, birafise amaso ntibibona, nta amaguru ntagenda, ariko muzi ko twebwe Bikira Mariya arava mw'ijuru akaza kudutemberera, yewe n'aberanda bama babonekera abantu iyo Imana yabishatse, kandi nanje hariho ababeranda bamaze kumbonekera. Umunani akavuga ngo ababihingura bazomera nkabyo, ngo ababihingura bazomera nkabyo, hamwe n'abo bose babyishimira, hamwe n'abo bose babyishimira. Weho Isirayeli izigira umukama, niwe mutabazi wabo, niwe nkinzo yabo. Ngo aringinga bene Isirayeli kugira bizigira Imana kuko ari ikomeye. 10 muryango wa Aroni izigira umukama, niwe mutabazi wabo, niwe nkinzo yabo. Muryango wa Aroni izigira umukama. Aroni na Mose murabizi bakura abantu muri Egiputa. 11 mwebwe mubaho umukama, izigira umukama, niwe mutabazi wabo, niwe nkinzo yabo. Abubaho umukama bose atari abanyisirayeli gusa, bo mw'isi yose bubaho umukama kuko niwe wenyene mutabazi wa byose. Umukama yaratwibutse, azohezagira umuryango w'Isirayeli, azohezagira umuryango wa Aroni. Umukama yaratwibutse, azohezagira bene Isirayeli, azohezagira umuryango wa Aroni, kandi hari naho tubona azohezagira abantu bose bubaho umukama. Rero bibukanya ko bene Isirayeli, bene Aroni mwizigira umukama, umukama azoduhezagira, kuko mwibuke hahandi yadukuye, nawe wibuka hahandi yagukuye. Nanje nama nibuka umukama yankuye mu bapfuye benshi, yankuye mu makambi y'impunzi, yankuye mu byaha byari byarandenze byarandengeye, yankuye kure. Yarakoze umwami wanje nahabwa icyubahiro. 13 akavuga ngo azohezagira abubaha umukama, baba bato baba bakuru, bato n'abakuru, abubaha umukama bose barahezagiwe, bazohezagirwa. 14 ese umukama yobarondera mwebwe n'abahungu banyu, ese umukama yobarondera mwebwe n'abahungu banyu, kandi umukama ararondera abantu batakaye akabagarura iyo bamwubashe bakamukundira akabagarura mu ruhongore rwiwe.
nimuhezagire umukama we yaremye ijuru n'isi. Ni we yaremye ijuru n'isi nta wundi. Ijuru ni ijuru ry'umukama, isi nayo yayihaye bene Adamu. Ijuru ni ijuru ry'umukama, isi nayo yayihaye bene Adamu. Bana b'Imana rero, ijuru ry'umukama, ijuru ry'umukama ni iry'umukama rijamwo abantu b'intungane Imana yitoranirije. Ngo isi nayo ni ya bene Adamu. Iyi si nayo iriko abantu b'umukama yaremye, ariko kubera ubugaba bwacu turayirimo. Rero Imana ikazojonjora canke inzira jonjora ikuramwo ababikwiye, aribo bazobana n'umukama. 17 abapfuye ntibahayagiza umukama, eka nabo bose bahereye mu kuzimu. Imana idutabare cyane. Abapfuye ntibahayagiza umukama. Bantu b'Imana, murumva umuntu yapfuye biba biheze, ntasubira kuvuga ngo ngende gusenga, ngende gukora ikibi, ngende kuririmba, ngende kuninahaza Imana, ngende mu bumaraya n'ubundi busutwa butagira umutwe n'amaguru. Oya, upfuye urapfuye. Ahubwo ikiyumviro, mbega apfuye yagiye ku mukama, yagiye ko batubwiye ko ijuru ni iry'umukama, kandi mw'isi bene Adamu bagifise impwemu z'abazima nibo bayigendagendamo. Ariko ubupfuye, mbega yagiye muri rya juru ry'umukama Imana yishimira kuzobanamo n'abana beza. Gusa akavuga ngo eka nabo bose bahereye mu kuzimu. Abapfuye ntibahayagiza umukama, eka nabo bose bahereye mu kuzimu. Aka kajambo karakomeye, kubera baherera mu kuzimu n'abapfana ibyaha, n'abapfana ingorane. Bimwe nabiciye ko niruka kubera aha hantu. Bana b'Imana, duharanire kutazopfa ngo duhere mu kuzimu. Umuntu waninahaza Imana akiri mw'isi, akibifise umwanya. Imana iduha umwanya wo kuyininahaza no kuyishima no kuyishingira intahe, tugifise ururimi rwo kuvuga. Umubiri, umutima, ibi byose bikontororwa n'Imana. Zaburi yatubwiye ko byose ni iby'Imana. Kandi umuntu akeneye umuhezagiro, Imana iramuhezagira, kuko nawe yahezagiye Imana, yanezererewe Imana, yashimye ati Mana ni wowe wandemye, Mana ni wowe wampaye abana, Mana ni naha nicaye ni wowe wahampaye, Mana ni wowe wampaye kubaho muri iki gihe cyo kuguzana gushima, ni wowe wampaye ururimi mvugisha. Ibaze, hariho abantu batavuga b'abanyamuragi. Kwanza hariho abanyamuragi bo bashobora gukoresha ibimenyetso mu kumvikana. Hariho abandi baguma bakuraba nk'ukunyibi. Ariko twebwe, ariko wewe, ariko bari Imana yabahaye ururimi, Imana yabahaye amaso, Imana yabagiriye siyama sitati twumvise, mugabo ntituninahaza Imana. Kandi Imana idufitiye ibyiza byinshi. Urazi kumva Imana iba mw'ijuru. Iyumvira nawe uri kuratembera ha mw'isi, uraba ngaha mw'isi, ubonye ibyago bitandukanye, ariko ugacuraba ijuru riri. Kera ntaragendera mu ndege, nahora nipfuza kugendera mu ndege. Nkibaza nayi Kumana, icyoma icyo gusa narinzi ko bitoshoboka ko jewe nzurira indege ndavye aho naba naho navukiye. Ndavye umuryango nari ndimo, numva ko nyene indege zigenderamwo abantu atari uwari we wese. Rero nipfuza nkavuga ati naho icyoma gusa indege zirakoroka, abantu bagapfa bakagira iki. Mugabo naho ravuga ati naho noba ndimo hariya nashaka nkakoroka, mugabo nkabona mu kirere. Ariko Imana izindinde sinze nkoroke ndi mu ndege. Imana idutabare cyane. Imana niturinda abana b'Imana. Nubwo rero
ugaca urangamiza ukaraba ijuru riri, ukaraba ijuru nta bintu bibi biriko by'ubusembwa no, ariko ukaraba mw'isi uko hameze, kuki tutoharanira kuzoba mw'ijuru? Duharanire rero ko Imana itwemerera ko abayigamburukira bazobana nayo, duharanire kuyigamburukira kugira tuzobane nayo. Haleluya, amen. Akarongo kanyuma kavuga ngo tweho rero niduhezagira umukama kuva ubu no mu myaka yose. Haleluya, amen. Ngo kuva ubu duhezagira umukama ngo no mu myaka yose. Imyaka yose rero ni imyaka yose aho ijuru n'isi bizohera, hakaba ijuru rishasha n'isi shasha. Mbese iyo myaka yose turi muri paradizo twibereye kumwe n'Imana, tunezerewe turi kumwe n'Imana. Haleluya, amen. Tubiharanire bana b'Imana, tubiharanire. Ijuru ririho, abagizera bose, abizera bose tuzobamwo. Imana yamitwereka ikakunyinyurira, ikakugurira idirisha ati mwana wanje raba ingene bimeze, abantu bakabona ibyiza biri mw'ijuru. Rero iyo umaze wagiriwe iryo bakwe ugahishurirwa ibyiza biri mw'ijuru, kubera iki udaharanira kuzoba mw'ijuru? Ndizera ntakekeranya ko abantu bamaze kurota canke bamaze kwerekwa canke bamaze gukingurirwa imiryango bakabona mw'ijuru ko hameze, bakabona ibyiza by'ijuru ko bimeze, nzi neza ko batosubira inyuma, ntibotirimuka, ntibashobora. Hari igihe jenko nisanga ndi mu bintu by'amafuti nkumva umengana, ariko nakontorora nakontorora ibyiza by'ijuru, nkavuga Mana mbabarire kandi mbe hafi, sinzohombe bijya byiza nabonye mw'ijuru canke wamumpishurira by'ijuru. Rero bana b'Imana duharanire kuzoja mw'ijuru, kuko abarikorera bose, abubaha Imana bose tuzoribamwo. Ahubwo abo batubaha Imana, batanemera Imana, tuze turabagarura, tubereke ibyiza by'Imana. Bana b'Imana, ijambo rihereza rivuga ngo aleluya, aleluya. Nije mvuge amen, ariko handitse aleluya, nanje ni amen, aleluya, amen, aleluya, amen. Duharanire bana b'Imana kuzobana n'Imana mw'ijuru. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana, murakoze. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen.